C'est pour cela qu'il y a ni kubwizo mpamvu hari n'abadashaka guhanura umukuru w'igihugu bavuga ngo ya nananigwe kugira nanje ndo nk'ikibanza bakibagira ko naniwe ari igihugu kiba kinaniwe. Vous entendrez qui diront non, on ne veut pas qu'il revienne en 2027. Moi je leur dis, est-ce que 2027 je serai là? Muzobumva bavuga ngo oya ntidushaka kwagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027. Je mvuga nti mu mwaka w'ibihumbi 2027 nzoba nkiriho. Mwibaza ko ntapfa kwiyumvira kuri jewe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Mubanza mwiyumvire kwanza niba bishitse agapfu no munsi ninda zomusubirira. Bavuga ngo ntitumukeneye ariko mwige niba apfuye no munsi ninda zomusubirira. Aya n'amajambo akomeye President Ndayishimiye yashikirije kuri wa 14/0 umwaka w'ibihumbi 2026 mu birori byo gushira habona igitabo ciswe Une nation en marche 60 ans de piège de jouer. Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi. Iki ni igitabo gikomeye cyanditswe na Benjamin Ndagijimana akaba yagifatanije na Janvier Ndirahisha yahoze ari umushikiranganje w'indero, Desire Manirakiza coordinateur wa Payeje, Gabriel Rufyiri president wa Olicome, Alain Ndikumana ministre wa finance hamwe na Pacifique Manirakiza umwarimu w'amategeko muri kaminuza y'i Ottawa mu gihugu ca Canada. Reka tuve gato kuri kino gitabo tugaruke kuri rya jambo ry'umukuru w'igihugu. Non, même qui ne veut pas conseiller le président de la République en disant non, il faut qu'il échoue pour que moi aussi j'ai de la place. Oubliez que si j'échoue, c'est le pays qui échoue. Vous entendrez qui diront non, on ne veut pas qu'il revienne en 2027. Moi je leur dis, est-ce que 2027 je serai là? Faut penser que je suis immortel. Pour décider sur moi en 2027, il faut d'abord penser que je suis homme qui peut mourir aujourd'hui. Plutôt, il faut penser, s'il n'est pas là aujourd'hui, qui va le remplacer? Les gens disent, non, on ne veut pas de lui. Mais étudier, s'il mourait aujourd'hui même, comment allons-nous chercher l'autre qui va le remplacer? Mais on perd du temps en passant qu'il ne soit pas là seulement. Ni bande bananiza president bipfuza kumusubirira. Muri video ngize imisi ndabashikiriza harimo imyidogo myinshi y'umukuru w'igihugu avuga ko haraba mutwarira nabi mu kugira biturire mu kutitaho abo batwara kutabatunganiriza mu gihe baba barenganijwe gushika naho ubutungane bukora aroka barenganijwe barinze gushikira umukuru w'igihugu. Abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye. Je ndavuga imbere yuko ndira reka maze gende ndirira imbere yabo. Ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba. Ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo. Nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo. Munyitase barundi. Ani niyumvire aho mponyora hose. Ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi. Kandi gasanti barira bose. Reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Nta assemblée générale y'abarundi miliyoni 12 muzobona. Mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira. Nani mwantuye ngo ndabaserukire. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi. Muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Muji inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabije inama neza. Nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi. Muga mushaka iterambere. Bose barahivye kuza. Mugabo muri mu manama murabona rero nimuze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba. Ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe. Yibwa ntagira umuburanira.
umurundi asigaye yanka kugira akore projet ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere muri bukanya yanga ndabwiye ni abononyi bose ndababona mugabo bamaze kugira ikintu citwa igishira hamwe c'abagizi ba nabi b'indongozi kijeje kugwana n'umukuru w'igihugu urumva mu rwego shingwa bikogwa babonye ikintu kigira neza bene gihugu baba barose uburyo bwo kucugara erega intenda bashingira ndayibashingira kugira ngo mwumve ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakumbonesha kure igihugu kirimo isiha ivyo nshaka ko ndabibabwira fizike maturi babiri inyuma yo turangiza inama mu mpona minota 5 iyo equipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha muzoce mu mpana mwebwe ntimumenya ikintu kiba kiriko kiraba mu gihugu je ndazi ko hari habo duhanganye mbega ku mpanda mwaramaze gutegura imva ikwiye muzohamba mu Burundi ko muri ko mu bujana kumumva hari ico bita état en décadence ni état sans état leta itagire ikigega ni en décadence ni imwe cija sous-tutelle ya Nations Unies none abarundi muremeye dushorera igihugu tukijane ngaho hantu mu kiganiro yahaye abarundi mu mpera z'umwaka w'2025 kuri stade Muramvya hari uwashimiye president Ndayishimiye ndetse amusaba ko yogaruka mu mwaka w'2027 Ndayishimiye yasavye ko ahubwo bo musengera agashika muri uyo mwaka w'2027 hama nkongera nkabashimira ku rukundo numvise mbonye mu nkunda biraryoshe kurongora abantu nabo bakwiyumvamwo benshi turazinanye ni vyiza cyane iyo muva iwanyu ndahazi iyo muvuze ngo ni ngaha ku mutumba ndawuzi narabagendeye mu makomine ngira ngaruke mu ntara kugira ngo tuje inama ibintu byose byokorwa kugira ngo umwene gihugu ashobore gutera imbere ico nabasaba rero no kubandanya mudusabira tugira amagara none muri ko buvango 2027 icambere baza musabira amagara zebetse neza muri musabiye niho muzomenya ngene bigenda hanyuma narabonye yuko abenshi mwese muhondera ku mugambwe CNDD-FDD narumva rero nawo jewe ndumunywanyi wawo ni mwebwe nyene mufata ingingo y'uwo mushira imbere hageze kwitoza nico ituma rero nagomba kubaremesha mugabo tubandanye dusaba amahoro twese tumve ko tubumbatiye amahoro nakengurukiye urwaruka rushaka kuva hasi twese igihugu tugiteramire ntihagire ikintu nakimwe kizotubuza gushaka kuri iryo hangiro twiyemeje kuko igihugu kiratunze bikwiye mwarabibonye urwaruka rugiye ku kivi murabonye mu mezi makeyi gusa murumva ko tumaze kwinjiza amahera menshi ku buryo mu mwaka uza mbe murazi dufise ubutare ngaha burenga ubwoko 40 aha ntitwatangura kubwimba neza muzoraba igihinduka mu gihugu bizohinduka muga twese dukure amaboko mu mpuzu nta kwezi kurahera president Ndayishimiye asabye agasabisha igihe yari Muramvya kugira azashike mu mwaka w'2027 ameze neza uno munsi yongeye kubivuga mu majambo avunaguye atabifuza ikibanza canje bari bakwiye kwiga unsubirira ndamutse mfuye uno munsi ati mwibaza ko ndi immortelle ni ikintu kidapfa gihoraho imyaka yose bavuga ngo ntibankeneye ariko bige bishitse nkapfa uno munsi ninda zomusubirira n'amajambo akomeye yatumye benshi bibaza bati ubuzima bw'umukuru w'igihugu bwoba bugeramiwe ni bande mu by'ukuri bamutobeye mu butegetsi bwiwe kugira nanigwe hanyuma bamusubirire ni bande badashaka kongera kumubona muri mandi kurikira guhera mu mwaka w'2027